Turabaramukije bakora dukurikirana mwese aho muherereye. Ikindi Mix kuri microphone aha turi ni mu ntara ya Kayanza. Mwarabyumvise kenshi bavuga izina Jokonde, ariko kandi twaranabemereye yuko nta kintu na kimwe kizosigara muri kino gihugu mutazi. Ikintu cyose ciza mubona kibereye kumenyekana, ikintu cyose gifise akamaro cyo bamarira bisaba ko mukimenya kugira ngo ntimuzimagirike. Rero twebwe twemeye kubegereza ama service yose akorerwa ngaha, singaha gusa ahantu hose muherereye mu gihugu bisaba gusa ko mutubwira ko ari ico muriko murakora, haba mu Kayanza, haba Ingozi, haba mu zindi ntara zose aho ziriyo ziva zikagera, turi kumwe namwe. Rero kuri no ncuro abantu benshi bagiye baratubaza izina Jokonde. Jokonde ninde? Twavuze ati rero nk'abantu benshi bize muri iyo myaka yahera, kubera numwe mu bantu batanga kuzana ibi byo kuvura amaso, abantu benshi baba za Kirundo, za Ngozi, za Kayanza na za Murambye, kambere n'abavi Bujumbura bakaza kwivuza hano. Mu myaka yahera ibintu byo gutera imbere mu bijanye n'ubuvuzi bw'amaso bitaratera imbere, rero n'umuntu azwi cyane. Ariko kubera ko aba bantu b'amateka imisi igendira hera mugasanga bariko baragenda bibagirana canke hari byinshi bagiye barakora ntimumenye, ntabwo twobyemera ko bihera gutyo. Kuri ino ncuro twagendeye hari ivuriro ryiwe aho bita kwa Jokonde, kugira ngo twongere tubibutse karahanyuze canke se numwe mu bantu bafite ubumenyi bukomeye cyane, nubwo aba benshi mubona bariko baravura bafise ibyo bakora n'abantu bafise byinshi bamwigiyeko. Rero niyo mpamvu twavuze ati reka tubatembereze nkuko initiative twayihaye, tubashikane neza ku kivuko aho ubwo buvuzi bubera, ubukora nawe bishobotse tumuganirize, hama tubahe inkuru y'imvaho yo ku kibuga twahigereye. Murakoze. Reka rero tubahe akanya tubinjize mu bigo byo kwa Jokonde, kwivuriro ryitwa Mbone Neza, ivuriro ry'amaso, centre de santé spécialisé en ophtalmologie, centre de santé spécialisé en ophtalmologie. Jewe ntabo sindi muganga, murabizi, nimwumva nabivuze nabi ntaco, igikuru nuko nyiravyo tuza kumushikira akabibwirira akabihera umuco. Murakoze, komeza mudukurikirana. Rero turi kumwe namwe bandanya, reka tubinjize indani. Merci. Ego murakoze. Je nitwa Wabagira Jokonde, nkaba mba mu Kayanza, akaba ari naho mvuka muri komine ya Gatara. Mu byo nkora rero ubu nkaba nkora umwuga wo kuvura amaso. Narize mu seminari nto y'Umureke, aho nize ico bita cycle inférieur kera, hanyuma mpejeje nja kwiga école paramédicale y'Igitega. Mvuye Igitega narakoreye ngaha mu bitaro byo mu Kayanza, abantu benshi baranzi. Yego ndiko ndakorera mu bitaro byo mu Kayanza. Hanyuma mu mwaka w'1995 niho naronse rero bourse nja kwiga santé publique kuri université y'Irome. Aho kuri université y'Irome rero niho naciye niga kandi n'ivy'amaso, nca ndonka impamyabushobozi yo kuvura amaso, ico bita technicien supérieur en ophtalmologie.
bama babreje bakavuga bati teso technicien supérieur en ophtalmologie canke teso, niho navyigiye. Hanyuma twigishijwe n'abahinga bari babizi, harimo umuprofesseur yitwa Baro, nibo baracariho turavugana iyo hagize ikimbakiye. Hanyuma mvuyeyo ntabwo naciye nkora ibyo kuvura amaso, naciye nja mu bintu byo kwigisha kubera atakazi nari bwaronke. Hanyuma ndakorera mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri service yitwa y'enseignement paramédical, kandi nkaza ndigisha ivyo vy'amaso. Hariho kuru ya ophtalmologie nigishije abantu benshi. Mu nyuma rero niho naronka iciyumviro c'uko no kugurura clinique privée ya ophtalmologie, niyo yiyi rero nkoreramwo. Nkaba rero ndayikoreramwo kuva 2004. Kuva 2004 niho natanguye rero gukora uwo mwuga w'amaso, kandi byarandyoheye cyane kuko nk'ivyiga narabikunda. Maze rero kugurura ngaha narahimbawe kuko nasanze hariho abantu bari bankeneye cyane, bari bakeneye ubwo buhinga. Mu bisanzwe ingwara z'amaso ziri ubwoko bwinshi, nk'uko izindi ngwara zimeze. Hariho izishobora kuba zivanye naho umuntu aba, ibidukikije dufate, canke zikava ku ngwara nyene ziyadukiza, nk'uko urazi umubiri ko ugoye ufise vyinshi, canke bikava ku kuntu umuntu aremwe. Nababwiye ko ingwara ziri ubwoko bwinshi, ingwara z'amaso. Urabizi namwe ko hariho ingwara zivugwa zigakira no ku bindi bihimba vy'umubiri vyose, n'izindi dufate zitaba ari zokira, mugabo rero hakabaho ubuhinga bundi bwo guherekeza bene abo bantu baba bafise izo ngwara zitokira. Ego hariho bamwe dufate bashobora kugwara amaso bagashiramwo imiti y'ikirundi, bagaca baza bafise udukomere mu maso ku mbonero. Abo rero barakeneye impanuro, kuko ijisho rigwaye ivyiza uraja kwa muganga, kuko ijisho n'agahimba gakarigwa. Gakarigwa, iyo ushizemwo ivyo ari vyo vyose urashobora guhuma. Ivyiza rero ubugwaye ijisho, ivyiza yoja kwa muganga. Hanyuma kandi ikindi nabonye abantu bakunda kugwara amaso n'abanyeshure. Nkitangura gukora, abantu bayagwara cane cane bari abanyeshure basomera ku mabuji, basomera ahantu hari umuco udakwiye, canke bagasomera kuri rya tara bita ikoroboyi rizana imyotsi. Abo rero baca bagira ama allergie, nivyo cane cane bikunda kuba vyabonetse. Jewe ico novuga cane cane nuko ijisho n'agahimba gatoyi mugo gafise akamaro kaniniya ku mubiri. Ico novuga nuko ijisho umuntu ategerezwa kuribungabunga bimwe bikwiye, kwirinda iyo miti y'ikirundi kuko irashobora no gutuma umuntu ahuma. Hanyuma kandi gusomera ku muco ukwiye, kwirinda gusomera ku kintu cose kizana imyotsi, kuko kirashobora gutuma amaso akurya, akakubaba n'ibindi vyinshi. Hanyuma kandi ikindi novuga nuko ivyiza abantu bose bari bakwiye kuza barakontroza amaso. Si ukuvuga ngo nurya yumvise ibimenyetso wenyene, uko kenshi abantu baragenda muhira bakanuma bibaza bati ni vyiza, ariko rero birakenewe ko bikontroza amaso, cane cane nk'abashoferi, kubera hari igihe umuntu ashobora kugenda gutwara imodoka atabona, ugasanga aragize accident kubera kutabona. Kubera hariho ingwara abantu bagwara zo kutabona nka myopi, nka hypermetropie, ugaca usanga abo bantu barazigendana batoye nk'ivyuma barabigendesheje batagize controle y'amaso, ugasanga baratumye haba ibisida. Yego urumva abahinga mu kuvura amaso nivyo, kuko igihugu kiguma gitera imbere, kandi turavye n'amategeko ya OMS ivyasaba, isaba yuko ubuganga bwo kwegera bene gihugu. Mu bisanzwe kuri ico gisata cyarateye imbere,
kuko nko mu ntara nka zose zino mu buraruko bw'igihugu cacu hariho abaganga b'amaso. Ariko rero jewe nkavuga nti ego nukuza nyene barivuza bakabegera kubera ibisata vyabegereye, ariko jewe nk'umuntu nabimenyereye kuva kera, uwo vyogorana arashobora kandi kuza kunyitura aho yoba ari hose. Ego kuko akazi ndagakoze haciye igihe. Ni 79 959 456 iyo ni imwe. Hanyuma hakaba 68 496 196. Ariko cane cane ikintu kimwe nuko nohanura bene gihugu guhurumbira kwivuza amaso, kubera hariho ingwara z'amaso zisanzwe zifata abantu ntibamenye nuko zabafashe kandi zigatuma abantu bahuma. Hariho nk'ingwara bita glaucome. Nk'iyo ngwara glaucome ntiheza ngo ivurwe iyo uyivuje watevye. Hanyuma kandi hariho n'ingwara z'uruhumyi zishobora gukogwa. Nk'izo rero hariho abantu baziryamana muhira ntibamenye yuko izo ngwara zishobora gukogwa. Nukuvuga nohanura abo bantu bose babona ko batabona ko bokwegera umuganga w'amaso ntibaryame muhira gusa, kugira babwire yuko ayo maso arayokogwa canke atokogwa. Hanyuma kandi hariho n'abandi bantu bakomereka mu maso, navyo nyene biratera uruhumyi, bagaca batangura kwivuza nyene hanyuma bakaza batevye. Nabo bantu bakomeretse mu maso ivyiza bo kwivuza kare kugira umuntu abarangire neza nyene bo kwivuza, ubwo bubabare ntibutume bahuma. Ego murakoze namwe.